dukuze ukwizera kwacu. Nukuri burya ibintu byinshi tubihomba kubwo kudakura mu kwizera. Hariho amajambo tuvuga, hariho inyifato tugira, umuntu aturavye akabona yuko ari ukudakura mu kwizera. Nimuze muri kino gihe cyacu cyo gukora dukure mu kwizera. Burya abadayimoni tubasenda mu kwizera, ingwara zikira mu kwizera. Murabizi na Yesu ko yavuga ngo ukwizera kwawe uragukijije, kandi na Yesu yabikora mu kwizera akavuga ngo ndi Imana ntegetse abadayimoni barahunga, agaca bikora mu kwizera. Nimuze jewe nawe dukuze ukwizera kwacu, tuve mu bwana. Arega abantu batagira ukwizera babagumye mu bwana. Birababaje kandi biteye isoni kubona umuntu yinjiye muri Yesu akamara imyaka 10, yabona ugwaye abadayimoni akiruka gahunga, canke atazi yuko afise ubushobozi bwo kurambika ibiganza ku bagwayi bagakira. Murambike ko ibiganza, ibindi Yesu arimenya. Dukure tuve mu bwana. Ibikuri biragahera. Jewe ndazi umuntu twakirijwe rimwe, yabaye ibuye riri mu ruzi. Ibuye riri mu ruzi ico rikora riza ku rubobi, uze wihendura ihonyoreko ngo ugira ujabuke ugwa mu mazi. Nama niyumvira ndamuravye imvugo yiwe, Mana ya Aburahamu. Abarundi nibo barabavuga ngo ntavuga arapfa. Ntashobora kukubwira na verse biblique. Yahindutse ibuye ryo umunyereye ko gusa uzomenya ko mwahuye n'umuntu azi kuvuga. Kandi ivyiyumvira afise ni ivyiyumviro biri inyuma y'abatazi Yesu. Amaze imyaka ingana kuraho ari muri Yesu, yabaye igikuri ahinduka nibuye unyerera ukagwa. Rero nimuze dukure ukwizera kwacu tugukuze, kuko ibi bihe tugiye kwinjiramwo ni ivy'abahizi mu kwizera. Haleluya, haleluya, ni ivy'abahizi mu kwizera. Kandi nagomba twibukanye yuko ata muntu yigeze yandikwa muri kino gitabo atavyandikishijwe nuko yabaye umuhizi mu kwizera. Haleluya. Usomye hariya mu gitabo cy'Abaheburayo haravuga ngo bajya abagabo badondagura, bajya abagore badondagura biswa abahizi kuko bari bafise ukwizera. Na twebwe tugiye kuba abahizi. Narababwiye ngo ubwami bw'Imana n'ubw'abahizi. Ubwami bw'Imana n'ubw'abahizi babunyakurisha ubuhizi, natwe tuzobunyakurisha ubuhizi, kandi tuzokwandikwa. Je nibaza ko bazokongera bakandika ibitabo. Erega tusubiye tukandika ibitabo, hariho abantu bokwandika uyu munsi. Abahizi mu kwizera bakurikiye ababanditswe hano barabaho, icoma wewe nanje tukabamwo, tukandikwa muri ivyo bitabo. Haleluya.